ndumiwe hinge rero nkwereke uraribona Ebana ibintu ndabona ko biryoshe kabere inge gato okay. Yes, bakunzi banyishu media muraho murakomeye twebwe ni saa turashima iteka kabisa. Hama rero ndi ngaho no munsi nka X-ray bump canke bahebi yake. Ariko rero rabo uyu mwana wanyu sha. Rabo umwana wanyu nava atononera ibintu. Okay, ariko rero ikintu kiraho singoba kukivuga ariko uno munsi nza kukivuga. Nuvuga ko ari umutama cyangwa umusore. Kubishaka kose nta kibazo. Uno musi je nicaranye n'umutama. N'umutama muheruka kubona ikiganiro kiraho mvuga kuvyerekeye NTARE. Sinare gusa abwo gusa ni ikiganiro cerekenye agahinda zari dusanzwe tumareze nk'isi kandi urabona ko naye twasanga uko twamubuze. Ariko umuntu w'umugabo nkuko je nagumye ndabivuga mbuza n'isi n'abande. Nave bagira ikiganiro uramurazi ngene nasi ataragurika musanzwe mubizi ivyo rero nagitangaje ivyo nibisanze kwa nayisi urumva ni dada suto nyene abasuto benshi baba badakwije neza mu mitwe kuko iyo uri muntu uvuga cyane ukavuga cyane kabisa utaragurika ari kuvuga ko n'ubwenge bwawe bumeze gute utaragurika rero uno munsi je nk'umuntu nagize ubushakashatsi n'ibindi Jeni nache numva gusi telefone aro n'ibindi rero twicaranye ngana umutama uyu niwe yatoye nde uyu niwe yatoye NTARE je nunda muravye ariko guza je sinzi ko ari umupasteur sinzi ko ari umushehe sinzi ko ari umufumu ja wallahi ni ngorane gwe mugabo rero arano yambye ko bari kumwe ndibaza wenyene ashaka araza kuhavuka singoma ko nje ndabivuga ati ngo bari kumwe na NTARE aha naha je nagoye mu gahundo kuvuga ati ngo NTARE wo aravuga ni gaude mwayigeze kumva ndabumvisha audio ya NTARE ngo wabikoze vyose so wundi nuyu nuyu sasa hajya abwo Jeff undi muntu agwaye muri nyishu media ni nice ataragurika afisa amajambo menshi urumva rero nuko rero muzee kwanza ku mazina yawe witwande kugira abakozi banyishu media bagira iki bakumenye urumva okay hanyuma ntaravuga amazina wavuze ngo umupastori umushehe umupfumu okay muri ivyo vyose nta na kimwe ndimwo kwanza nk'umupfumu abapfumu ndabanka rwose abapfumu ndabanka kuko ijambo bita ubupfumu rifise yindi nsobanuro no kuvuga ijambo bise ngo umupfumu rirafise insobanuro vyumvikana aho uzokumva umupfumu hose uzoce wumva umuntu w'umubeshi kuko rero abapfumu bose nababeshi apana aba no kuvuga akajambo k'ububeshi nako ubupfumu je rero mazi imisi ndabivuga kandi imizi gusa imyaka ni kuva nkivuga je papa wanje yarabigeze kumbira ati ngo numufumu ariwe muganga ngo numuganga w'iki sinzi ko ari umuganga w'iki rwose arayitira ngo numufumu yavuga ati ubwo bufumu bwawe na bufumu bubaho wabwo uri umubeshi wesha abantu urumva ko dujije cya kintu canje na wewe uvuga ati umuntu wese avuze ko ari umufumu bari umubeshi okay urumva cyo kintu ndagushigikiye turi kumwe aho ushobora kuba wamutahuye nabi ariko hinge manze ndagasobanure neza no kuvuga umuganga akoresha umuti kama okay atandukanye n'umupfumu kuko umupfumu no kuvuga nk'akarorero hinge ndagusobanurire hariho uwo bita umupfumu nujya ugenda ukagenda uti nkeneye iki urumva nk'ubu nk'akarorero agaca aguhereza umuti aguhaye umuti agaca kubwira ngo uje mu mayira abiri ukuri impuzu uwo muti woge ubwo nibwo bupfumu babo ubwo nububeshi
ariko kijya giti cyonyene ku vy'Imana yagishizemwo cyari kugukorera ivyo washaka utabanje kuja hahandi hariya yagutuma namananiza rero wewe wamaze kugira ibintu ni vya bintu twita amagetenge ivyo rero nico gituma jewe abapfumu ndabanka ariko ubundi mugabo naguciriyemwo uhuye n'umuntu akubwira ati agwaye umuti w'ikirundi uva ku giti nyene natire akubwira ati genda unywe cyangwa genda ukora ukunuko utarize kubivugiramwe amajambo bigasi bibi no kuvuga ivyo ni vyiza kandi najya amajambo ntabwo ari mabi ajya amajambo ntabwo ari mabi kuko bijya biti birafise ikintu kirimwo mwabijya biti gituma uvuza ajya amajambo ariho gikora ariko ikintu nase ni iki cyo kugenda hanaka ubanza ukora ibintu vy'amananiza urumva bijya nivyo bintu bita ubupfumu kuko abashaka kukwiba kugira ngo niyo vyanka aca kubwira ngo wabikoze nabi urumva nico bita ubupfumu sawa hama rero ku kibazo mfise kuvyerekeye ntare jewe jese nashatse ko ndakubaza ugishika gusa urazi ko nagiye kukwakira ajye kuri Gardinor ugishika gusa ntabwo nako nibaza ko wamanukanye na ntare urumva gusa wambye ati ntare aracari muri nani novuga ko ari muri pending uracari urekura mu restaurant urekura muvura nibindi urumva kandi wavuze ati ntare nyene yagoye adresse nkuko bivuze ntare yagoye adresse yo gushika hehe iwabo kugira ubabwize ukuri cyangwa ubasaba ibikenewe vyose ariko rero aho nyene rero nagomba ndakubaze kuvyerekeye ubuzima bwa ntare ubu amerewe gute kwanza iryo tsina rya ntare ndarimenye nko mu ndwi irenganye niho yambwiye ko izina bamuzi ko cyane yitwa ntare ariko ubundi bwo ntare jewe namubonye ari umuntu atavuga umuntu nyene umenga n'ubwenge ntibumeze neza uko ivyo umuntu yamubaza bitare bitomoye ariko ntare ubu ameze neza ubu aravuga nubwo aracafise akantu urazi nyene umuntu yaragwaye yarasinzikaye gusa we urya muntu arafise Imana kuko kugira ngo ndamubone hari cyatumye ndamubona nkamumenya nkavuga nti uwo muntu akeneye gufashwa ndamurondera jewe nyene bivanye n'ingene niyumvamo ko hari umuntu akeneye ubufasha ubundi bwo nawe ubizi urya muntu Imana iramukunda ahubwo iramukunda kabisa murakoze cyane bakoze abanyishu media ndibaza mwakurikiranye vy'umutama wacu kuntu ariko aravuga vy'umutama wacu ariko aravuga atubwira rero je kubyiwanje ni bya bintu ari abakozi banje cyane cyane bari umukobwa araho urumva rero murakoze cyane kuri uwo muco kandi nkuko mwabivuze ikibazo rero dufise mbega ntare mwamukuyehe ninde yabashikije ntare ko ntare tweruka abiwabo bavuga yuko ko ari mu masengesho ahubwo twaragize narenyo unama y'umuryango urumva wabaza ukuntu umupasiteri araho bari umama pastor ukuntu ariko arakurikiranwa ntare rero ntare gusa ngo niwe mama pastor nkuko abivuze yatubwiye ati ngo yasanze ntare yamaze kugenda none wewe rero turafise amakenga eske ntare wewe wamukuye cyo kintu kiragoye no kuvuga burya Imana yashatse kugukiza ntiburahicisha kandi abantu barabitangara uku rero uri kuratangara ingene ntare noba naramurose naho noba naramukuye biratangaza abantu benshi nyene umuntu yagiye gukira ntabura ingene Imana mutabara jewe rero ku buhinga bwanje mfise n'ubumenyi bwanje mfise naragerageje uburyo bwose ndiyumvamwo nariyumvisemwo ko hariho umuntu akeneye ubufasha hanyuma uwo muntu ndamurondeza ndamuronka kandi ndamurose nta wundi muntu yari kumbuza ngo umutora gute ngo ugira gute naramutoye ndamutwara nk'umuntu akeneye
gukira okay none sinzi ko no guhamagara kira mpamagara master okay sasa master rero igihari twebwe turafise ikibazo n'ubu ntare tuzomuronka cyangwa muzomudushikiriza ryari nk'umuryango wiwe cyanye abiwabo hoho ugiye kubabwira iki cyangwa kubashikiriza inkuru nyabaki okay ubwa mbere nico canzanye no kuvuga icanzanye naravye uti imisi ni myinshi uwo muntu ari ngaha ko yatoye ubwenge akambwira uti nitwa naka mva hanaha okay abagenzi banje ni naka okay uti mbere kugira ngo ubimenye mfise ahantu nakorera akazi ni kuri TV bita INYISHU media Chambona yuko kurondera umuryango wiwe vyongora ariko mwebwe ntimuri abantu bayoberanye okay niyo naciye nkora ubushakashatsi ca ndavuga ati rero reka mbanze nce kuri aba bantu nkumbure aba ari bo banyereka iwabo aha rero natomboye kuba nababonye nimwe muca munyereka iwabo kugira ngo ndababwire ko umuntu arameze neza okay bashaka baduge ruguru baze bamurabe ameze neza mbere aravyibushe ntiwomenya ko yagwaye yarariye ibintu vyo mu kumoso hari urabona hariya mu kumoso haravyibusha mwebwe rukuvuga we wamukuyino nico kibazo amacha ngirwa kunda kubaza rukuvuga we ntari wamukuyino ndamutwara mu kumoso kandi mu mwanya muto byagenze gute rero cyangwa nawe uri mu babandi baguruka oya kuguruka rega nta muntu ashobora kuguruka adafise amababa oya ariko umwanya muto ko je ico nzi gusa mu kumoso ndahazi kuva ngayi Bujumbura gushika mu kumoso ugiye cyane unyarutse naho nyene na masaha 3 aho unyarutse oya ahari n'amasaha 5 kugira ushikeyo ni hariya nyene hariya indani urumva uhari mu minota 30 ubushitse muri Tanzania ku mupaka okay ni ku mupaka rero mu mwanda kubwiye nti mu mwanya muto uca wumva ko umwanya muto nyene amasaha 5 n'umwanya muto urumva nta gice cy'umunsi kirimwe okay nuko rero niko bimeze kuvuga rero na wewe uri mu bantu wamaze kumbira mu kumoso je mu kumoso ndahaza na abantu bakora mangitengete sana ibintu vy'uburozi nawe uri muri abo bakora uburozi iberetswe ko ari umuntu afise ikibazo babu je ngoma ndakubwira ikintu kimwe sinzi uvuze ibintu vy'amangetengete bica bingora ingene no gutahura burya nta bintu vy'amangetengete bibaho ahubwo hari ibintu vy'ubuhinga siko urabona no musa abazungu bariko barazana amatelefone ugasanga umuntu isi yose ayifise mu kiganza nawe ngaha ndabibona kiretse jewe mwene izi telefone sindazitunga nitungira mwe naka gatoyi kuko zirasamaza gose nkawe urabona ngaho ntutekereje nukuvuga rero uko aba bariko babandanya bakora ubushakashatsi nivyo wovuga mangetengete ariko twebwe abantu bakoresha ibimera canke ibiti Imana yashizeho ntabwo ari amangetengete kuko n'ikintu ugenda ugatora hanyuma ukagikoresha nk'uko usanzwe ubizi canke wabizigiwe na basokuruza canke n'abavyeyi okay hanyuma ivyo bintu bigaheza bikagenda neza uno munsi rero amahigwe ntare afise nuko ivyo bintu vyabayeho iyo bitabaho sinzi ngene vyari kugenda sasa tuzatevye rero kubera ndabona umwanya ugeze kure nawe batubwiye ati ngo kurihuta twereke akantu kerekana ko nawe uri umuntu wo kumoso canke utubwiye nimbara arakabanga ducisha kugira tumenye ati mbega nari yaragwaye iki kugira kuko bamwe bavuga ati ngo nari mbega hajya nari yaratanzwe canke ivyo byose ni ibintu ariko kubaza ukatwishura ariko twereke ko kuko abantu bo kumoso naru nyene batinyenzi ukuntu twereka akarorero rero nimbo utaruka amgara amazu n'amasinga utarutse nabi umuyaga ngo urashaka gufatira mu kirere ariko rero ahanyene niba ari ukuntu twereka akantu urashaka kwatwereka muri make uvuze ngo abantu bo mu kumoso
ico nzi cyo mu kumoso turi abantu beza, abantu bakunda abantu, wanashaka mbere icerekana ko dukunda abantu. Urumva ko niyumvisemo umuntu afise ingorane nkaza kumutabara, ntabanje kuvuga ngo ibi nibi sinuguri karama mahera kuko ingene namubonye sinzi mwebwe akorera mu mpaye amahera ariko sinzoyatora kuko nta muri uwo mwanya nta mahera akenewe. Rero wumva akena agafana sawa gafana mukampaye ndakanwa nzokanwa sawa, ariko iciza nuko igikorwa cy'ubutabazi yakirose. Hanyuma ivyo bindi uvuga araho hava usanga duteye ubwoba abantu, kuko uraza abantu keshi bakunda kwemera ivyo babonye, ariko ubundi kwemera ivyo ubonye akeshi si vyiza. Si vyiza oya mbona je ndi muri abo bantu kabisa. Jewe nuombe shati ngo jewe ndumuganga, kuko hajya warashaka uwaye mu docteur w'ikizungu, abaganga nyene tuba tubona mu ma dispensaire ahanyene tumenyereye bagena abantu bakoza kugira uwo mu docteur udatanze igituriye kandi mu bintu by'ubudocteur na gituriye gikora ni ikintu nyene wakwe wemeje abantu uvuga tujya muntu n'umuganga yaravyigiye n'ibintu. None ibintu by'amangetengete by'ikirundi ni hahandi naje ndashaka fata ubuhajya nakubwira ati uyu n'umuti ukwizera gusa ibintu by'abapasteur, kuko na ubu pasteur na hantu babwigisha kirese nyene uvuga ati je ndabwigira ahantu ahana. Urumva ukwizera gusa rero gutuma umuntu agira iki aka kazi kanyu rero byo kwizera. Tweke basi aka example utarize kuducara hariya mu Kanyosha mu Buyenzi mu Kinama tugire twerese ijambo rimwe ko natwebwe turabonye ne abantu nyene berekwa twemera twamaze kubona batoma mbali mimi nasogea mbali ntabwo ari ubupfumu ariko ugo n'ugwembe. None mugendana n'ugwembe kweli? N'ugwembe okay. urabona nkaha akanani nakaguze kugira ngo nce inzara, urabona uje mu gisagara nyene ko ariko vyagoranye nyene sinabaye nkizikizo nzara kari mbonye inzara zawe ngo ziraba zitandukanye nzizi wacu. Urumva ikintu nari nshatse kukubwira ntabwo ndi umupfumu. Oya nakubwiye ko uri mu magicien, niba ari mu magicien nyene nimba atari vyiza, kandi nivyo wewe mfata ukumbonye ko nakoze igikorwa cy'ubutabazi cyo gutabara umuntu gusa, hanyuma inge nkwereke cameraman twereka azi anakajegeza ugo n'ugwembe. None ugwembe rero ugomba ukoresha iki? Urugwembe cameraman twereke ruri mu vyavuye ntare. Ugwembe bari bamugiriye nabi, yari kiragi inge rero nkwereke uraribona. Wabibonye? It's amazing man. Ubu n'umuti. Urabona? Ubu n'umuti. Ibi biri mu vyavuye ntare. None okay. Ntabwo ari gitangaza, nta gitangaza. Aho mukanwa na dusigaye estome yavigira ikibazo. N'umuntu arashobora kumira nta nakimwe, urazi ikintu umaze guhekenya no gukimira nta ngorane, nta za estoma nta bindi, urabibona. Rwagwembe gose ni paki nizirenga biravana n'igikorwa uriko urakora. Nona zimya kamera je ndabona ha umengo sinwo ndicara n'umuntu. Rero niko wewe gusa cugira untware ku muryango wiwe, ndababwire ko umuntu ameze neza, nta bindi nta kindi canzanye. Bashaka bazoza kumuraba, bashaka naho nzomuzana niyo yakira. Kuvuga ubu uri mu tuntu nyene uri mu miti twavuye ntare. Bivanye n'ivyo bari bamukoreye. Kuko urabona uwo kubaza uti ni ingwara iyihe ituma umuntu abikiragi. Abeshi bavuka arabaragi, ariko n'ibintu nyene bari bamukoreye. Nta uzi ko ari abantu, nta n'uzi ko ari bisigo canke aho yaciye, nta ubizi. Ugwembe rero uvuga rero ugwembe urashaka gukira, gutuma umuntu wikiragi akira.
oya ntuhava ujyana nabyo nakubwiye n'ubundi buhinga azi hariho uvuga naziba mama yangu kandi rero mugaje mu kanwa ngo ndiko ndabona utu tuntu twaba tugiriye nabi estoma oya nta na kimwe nta ngorane n'imwe nta na kimwe akuza nyishumire twugare kamera kuri ndabona ndumiyo kabisa siga commentaire yawe nga nubwo uvuri wewe koza usanzwe uvura ibintu by'imiti kirundi cyangwa ingwara zitandukanye n'ibindi ndabizi ariko sindabikora kuko urazi mu gihugu cacu tugira ku mategeko bisaba ko uba ufise uruhusha rutuma ukora ivyo bintu urumva ariko jewe kubera uwo muntu nari ndamubonye nsanzwe ndabizi naramutabaye gusa ariko ntabwo nsanzwe nkora ivyo bintu zimya kamera kabisa ndabona ni ngora